sangwa kaza inshuti banywanyi bacu turasubiye kwa mwiriwe canke mwaramutse banye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure eka namwe muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi ku igenekerezo ry'icenda rusama mu mwaka w'ibihumbi 2024 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo eka ndabakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanze ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi katuzitangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ibintu ntivyoroshe mu butegetsi bwa Gitega mu nyuma z'uko akarwi kavutse k'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kasavye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ko atakirinze gusabwa yafata ingingo ikomeye yo gukura abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yasabwe kandi guhagarika umubano wose igihugu cacu c'u Burundi gifisanye na leta ya Kinshasa na cane ko biboneka ko ngo abasirikare b'u Burundi bariko baragwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ataco bariko barazira ni mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo inama nshikiranganje yakoranye hagaca humvikana amakuru ateye ubwoba ku basirikare bacu bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abategetsi bose baca bubika umutwe mu maguru bakorora mosozi kuri uwo makuru akomeye cyane adushikira nayuko amanama y'urutavana ko yatanguye kubirya nino mu gisagara ca Bujumbura yo manama yose ngo akaba afise intumbero yo guhagarika umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ku ngingo ariko arafata zikwegera Uburundi biruko kandi mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ari yuko hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bahejeje kwifatira umukuru w'igihugu ku gahanga bagaca bamusaba ibindi bintu biteye ubwoba nibiki navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko umushinga amateka umutama gatorwa sawahora arongoye umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu ngubu arahejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko aheze igihe gitoyi akomboye mu mugambwe wiwe ese yoba agiye gusubira mu murwi urwana wa FNL nk'uko n'ubundi ari we yahora urongoye canke se yoba agiye gutanguza umurwi wiwe mushasha bikabuko mu nyuma z'uko abanyagihugu baturiye imicungararo y'ishamba gikibira baturungikiye amakuru ku bintu bitifashe neza hariko harumvikana urwamo rw'inkoho hari n'abatanguye kuvuga ko hari ibice bimwe vyatanguye gufatwa bamwe bakavuga ko vyoba ari vya bindi umurwi w'inyeshamba mu 2023 wigambye ko Burundi buzokwibonera ko vyatanguye gushikira igihugu cacu c'u Burundi nibiki biriko bibera mu micungararo y'ikibira abamenyesha amakuru bacu bakorera mu ntara ya Cibitoke bahejeje kudutohoreza navyo turaza kubibashitsa ko idonido bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu ntivyoroshe abategetsi barashobora gusubira namwe imbere yuko amatora atangura yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ni bande bari imbere mu bihangange bishobora gusubiranamwo ivyo navyo turaza kubibashitsa ko idonido muri ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho kuri ubu hahejeje gusohoka itangazo riteye ubwoba ryo mu rw'inyeshamba mu 2023 ni mu nyuma z'uko SADC kandi ubugira kabiri subiye gusohora itangazo ibikoho binini n'ibidege vy'intambara vya Suko ibishika kuri 5 birahejeje gushika mu gisagara ca Goma ni mu nyuma z'uko yine ndege imwe iri mu gisagara ca Bukavu kuri ubu ngubu ibitero bikomeye cyane bikaba bigiye gutangura kugabwa ku murwi w'inyeshamba mu 2023 ni amakuru akomeye cyane adushikira ndakwibutse ko ugomba kumanuka munsi y'video karaba handitse ijambo sabone ugafyonda ko uracubona hari akazogera naho nyene ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi katudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu
twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko hari ingingo y'agacamutwe yahejeje gufatirwa ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru. Ni ingingo isaba yuko uwo mumenyesha amakuru wese azajya aja gutangaza amakuru ategerezwa kuvuga iyo yakuye ayo makuru. Iyo ngingo ikabije kubangamira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru no gutanga ibitekerezo. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baciye barwanya iyo ngingo, ibikabuko kandi mu nyuma z'uko ibibazo bibandanya kongerekana ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abategetsi nabo ntiborohewe bivanye n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Biraboneka ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu bavuganye n'abamenyesha amakuru bacu batubwira ko kubona ikiyeri bitoroshe. Ni mu nyuma z'uko kandi ibura ry'ibitoro ribandanya kongerekana, kuri ubu ngo kwiyunguruza ntibishoboka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu nabo ntibashobora kubona indya, naho kandi hafatiye ko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi eka na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom ryisunze kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, yaciye asaba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gufata ingingo vyihuse, kumuhamagara kugira babonane amwereke inzira yocamwo kugira asubize ibintu ku murongo. Ni mu nyuma z'uko kandi abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bo basavye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atakirinze gusabwa ko ategerezwa kugurura urubibe ruhaza kugurura urubibe igihugu cacu gihana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Bamwe mu bashigikiye ubutegetsi bakavuga ko abo bo barabakorana n'ico gihugu. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata nk'umwansi w'u Burundi rudende. Ni mu nyuma z'uko kandi ibintu bibandanya kuba bibi, bamwe mu bategetsi barongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bafashe ingingo y'agacamutwe ku butegetsi bwabo eka no ku mugambwe wabo urongoye igihugu. Basavye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko nadafata ingingo yo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane ko biboneka ko ivyo bajejwe na Felix Antoine Tshisekedi yatanguye kuvyihera abazungu n'abashinwa. Kuri ubu ngo bakabona ko Burundi bwoba buriko burakorera mu ruhombo rukomeye, butakaza abana b'u Burundi gusa. Amosozi yarakorotse ku munsi w'ejo mu nama nshikiranganji ubwo bakiraga ibitigiri vy'abasirikare bariko baragwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku masezerano y'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Yamara ngo atanumwe mu bategetsi yagize uruhara mu gutera umukono kwayo masezerano, eka nubwo bavuga ivyo amakuru adushikira ava mu butegetsi biravugwa ko hari akarwi k'abategetsi boba bashira umukono kwayo masezerano, na cane ko bemerewe amahera atari makeyi na Felix Antoine Tshisekedi kandi ngo barayahabwa, ariko ngo hari bamwe mu bategetsi ayo mahera adashika ko bakaba ari bo batanguje ako karwi. Muri abo bategetsi harimo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, wakaba ariko aragiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwihagira amatungo y'igihugu. Ni mu nyuma z'uko inama nshikiranganje yabaye ku munsi w'ejo yavugiwemwo ibitari bikeyi n'ibijanye n'ingingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma z'uko iyo nama iba, inama z'urutavanako z'abategetsi bamwe mu turwi dutandukanye ziriko zirabirya nino ku mahoteri, ngo ni ukuraba ingene abo bategetsi bohagarika ingingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu. Ikibazwa niba izo nama zidashobora kukwega karambare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mugaca mubona bamwe mu bategetsi bakomakomeye barimwo abashikiranganje n'abashinga amateka boca bakomborwa eka bakanaca bapfungwa, nkuko vyashikira wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni. Hari bamwe batanguye kuvuga ko iyo nzira yacamwo ariyo Gervais Ndirakobuca yo ariko arerekezamwo. Ni ibintu bikomeye cyane biri kubiba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu vyibuke kandi mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko
umutama Agathon akaba n'umushingamateka wahora arongoye umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi akaza gukomborwa bigizwemwo uruhara n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu none ibintu ntivyoroshe, hari amakuru yatanguye gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ko yoba ariko arakorana n'umurwi wa FNL, kandi muravyibuka ko ari umurwi yahoramwo n'umurwi uteye ubwoba uriko urakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko hari amakuru adushikira na cane cane dukura ku batuye mu micungararo y'ikibira yuko uwo murwi wahejeje kwinjira ikibira, eka kuri ubu bikaba binavugwa ko urwamo rw'inkoro rwoba ruriko rurumvikana irya nino mw'ivyo bice, na cane cane mu masaha y'ijoro. Ni amakuru akomeye cane abamenyesha amakuru bacu bariko baragira ko amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Mumenyesha amakuru wacu akorera mu gisagara ca Bujumbura, tugiheza kumva ivy'iyo nkuru yarondeye Agathon kugira agire ico atangaje ko ivyo biriko biramuvugwa ko, niba atari ugucafuza izina ryiwe kugira ace agirirwa nabi canke se koko niba ari ukuri. Ariko Agathon we yashimye kuguma mu gacereri, gusa hari umwe mu ba hafi kuri we yatubwiye ko atakwemeza neza ko yoba ariko arakorana na FNL, ariko ko nawe aticaye, na cane cane ko ngo biboneka ko Agathon hari ikintu yoba ariko arategura gikomeye cane, se koko yoba ariko aritegura gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko ngo yahejeje kubona ko atanzira yazamushitsa ku butegetsi usivye gutembagaza ubutegetsi. Ese arafata ingingo yo gusubira mu mashamba arwane canke se arabutembagaza ari mu gihugu nk'uko vyagiye biraba mu bihugu bitandukanye vya Afurika? N'amakuru abamenyesha amakuru bacu babandanya gukurikirana, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Ikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira, kandi ibura ry'igitoro eka no kubura kw'amafaranga mvamakungu birabandanya gutera ibibazo bikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Indyane mu butegetsi, na cane cane ku bategetsi bava mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, bafatiye ku mafaranga igihugu kiriko kirakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bagura amaraso y'abasirikare b'u Burundi. Ayo mafaranga ngo ararikoroza irya nino mu bategetsi. Ni mu nyuma z'uko eka kandi n'amahera make yinjira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nayo ngo yigabanirwa n'abategetsi bakayashira ku makonti yabo, abanyagihugu bobo bakabandanya kubaho nabi. Kuri ubu ngo kubona ikiyeri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntivyoroshe, ivyo twabibabwiye, ariko igikomeye muri ivyo ni ukungene bamwe mu bategetsi ngo batanguye gusuma n'uduhera tw'agaciro, ngo batanguye gusuma n'ayarari ngaha mu kigega ca leta, yose bakaba bariko barayajana kuyabitsa, yose ngo bakaba bariko barayajana ku makonti yabo ari hanze y'u Burundi. Ngo uravye ingene biriko birakorwa, urabona ko abategetsi b'u Burundi batipfuriza igihugu akeza, eka kandi ngo baranabona ko ubutegetsi bwabo bwoba bushitse ku musozo, bagaca bafata ingingo yo gusuma amatungo kugira babone ibizatunga abana babo mu nyuma z'uko baba bakuye ku butegetsi. Ariko ikibazwa niba koko ivyo vyoba ari vyo abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, niba bakubahuka gukora ibintu bisa n'ivyo. Abamenyesha amakuru bacu navyo barabigira ko amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Ngira muravyibuka amakuru akomeye cane twababwiye yuko vyifashe ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, hari kugwa abasirikari batari bake umunsi ku munsi b'igihugu cacu c'u Burundi. Abavyeyi batandukanye ngaha mu Burundi barakorora amosozi bivanye n'ababo. Ni ikibazo gihanze abarundi bose, na cane cane ko atawohirahira kuvuga yuko ata mwana canke umuryango wiwe uri muri abo. Ibintu biteye ubwoba biva ku ngingo zifatwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo biruko kandi hari amakuru akomeye cane ku murwi w'inyeshamba yo mu 23 wari wahejeje gusohora itangazo uvuga ko mu masaha 48 kuri ubu harasigaye 28 gusa ko bazoba bahejeje gufata igisagara ca Goma. Ariko kuri ubu ibintu birashobora gukomera cane.
umurwi w'abasirikare ba sadeki wasubiye gusohora itangazo ubugira kabiri kw'igihe kigeze co kugira wivuna umwansi uhushura umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 bikabwo kandi mu nyuma z'uko irya nino mu gisagara ca Goma haboneka abasirikare batari bakeyi barimwo abazungu n'abashinwa, bikaba vyemeza amakuru yiriwe akwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ku munsi w'ejo yuko Ubushinwa n'Uburusiya bwoba bwahejeje kwemerera intererano Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo biza kandi kutaba vyiza cane na cane ko igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kimaze iminsi gisohora amatangazo ku gihugu cibanyi c'u Rwanda, kikaba ngo kwari uguhuma amaso Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira idakorana n'ivyo bihugu. Ariko kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira nuko suko izishika kuri 6 zoba zararungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. 3 zashitse ku munsi w'ejo mu gisagara ca Goma, izindi 3 zari zikiri i Bukavu. Amakuru akomeye cyane adushikira mu aka gatondo nuko isuko izibiri zindi nazo zihejeje gushika ku gisagara ca Goma. Amakuru kandi abamenyesha amakuru bacu bakorera muri ico gisagara baturungikirana yuko abasirikare n'ibirwanisho bariko baregera ku rubuga rw'intambara mu bice vya Sake no mu bindi bice. Baduhaye amakuru yatubwiye ko abasirikare bikoreye ibikoho binini bavyutse mu gatondo bihaye amabarabara yerekeza mu gisagara ca Sake. Bikabuka mu nyuma z'uko kandi hari amakuru akomeye cyane adushikira yuko mu rw'inyeshamba yo mu 2023 woba wafashe gisagara ca Minova, arico cari gisigaye conyene kuri ubu ko bishobora gukomera cane ko n'ikibuga c'indege ca Goma cyo kontororwa ijana kurindi. Eka kandi n'inzira imwe rudende yari isigaye yo mu mazi nayo yoca ihagarikwa. Ese koko niko bimeze? Umumenyesha makuru wacu twamurungitse Minova kugira turebere uko bimeze. Ivyo turaza kubibashitsa ko mu makuru yacu aza. Bikabwo kandi mu nyuma z'uko biboneka ku murwi w'inyeshamba yo mu 2023 wowe uri kurafata ibice bitandukanye. Ese koko Abashinwa n'Abarusiya bo bagiye guhindura ibintu ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Leta ya Kongo yo yahejeje gufata ingingo yo kutabandanya gutangaza amakuru ajanye n'uko vyifashe ku rubuga rw'intambara, ariko abarondera amakuru ku ruhande rwacu nabo bayadushitsa ku mwanya. Kuri ubu mu gisagara ca Goma hari icoba ko umwanya ku mwanya abasirikare baye mu 2023 bashobora kwinjira ico gisagara. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko n'abari mu bice vyigaruriwe naye mu 2023 nabo bavuga ko umwanya ku mwanya intambara zishobora kubagarukana. Mu nyuma z'uko abasirikare ba Sadeki n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na FDLR n'abandi bafashanya boba bagarukanye umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 uri kurinjiza urwaruka mu gisirikare. Bivugwa na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gisirikare, ibivugwa na leta ya Kinshasa ko bari ukubinjizamo ku nguvu, na cane ko ngo biboneka ko atari uko gushaka kwabo. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Ivyo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zozo zibandanya kubishira ku gatwe ku Rwanda, zivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bagasaba nyene icubahiro Paul Kagame w'ico gihugu kuvana abasirikare biwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uribaza vyifashe gute mu karere? Abamenyesha amakuru bacu barabandanya kugira amatohoza, ibiza kugenda bidushikira turaza kubibashitsa ko vyose ido nido. Eka ndagusabe kumanuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News Empire TV.